Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, nshuti bakundwa, mukurikirana ikiganiro Irembo Rifunganye. Imana ibahezagire cyane mwe mucumviriza kandi mukongera mukagisangiza n'abandi. Reka dusenge Imana tuganire ijambo ry'Imana. Mana mushobora byose, datanye n'icubahiro, turagushimiye mwizigirwa, turagushimiye rukundo, munezero wacu, mahoro yacu, gakiza kacu. Tugushimiye kuri uno musi wa gatatu mwiza wongeye kutwemerera gusangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Mana yo mwijuru, nyemerere Mana ijambo ryawe rirushize gukomeza umuntu wese ariko araryumva mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira kandi mu kiganiro Irembo Rifunganye hari amajambo akomeye uyu munsi tuhava dusangira, kuko icigwa cyabaye gihindutse nkuko twari twabamenyesheje ku munsi w'Imana, ariho twasozera ku ijambo ryariko riratwigisha ingaruka y'icyaha. Twari twarize rero cyane ingaruka y'icyaha, turabigisha ko icyaha iyo kitihanwe kigira ingaruka, kandi icyaha nubwo tukibona tugikora kinezeza ubuzima bwacu bwa hano muri ino si, nuko tugenda turabona ingaruka y'icyaha mu buzima bwa hano mu isi. Kandi igihe cyose tuzorangiza urugendo rwa hano mu isi icyaha kitihanwe, tuzobona ingaruka mu bwami bw'Imana, kuko tutazobwinjiramwo, tuzotabwa mu muriro utazima, kandi aho umwana w'umuntu ashobora kuzobabara ibihe birebire. Imana itugire neza. Rero uyu munsi ntitugiye kuganira ku ngaruka y'icyaha. Twarize icyaha, turabigisha ingaruka yaco, ariko uyu munsi tugiye kwiga ijambo rivuga agakiza. Tugiye kumara iminsi cyane twigisha agakiza, kubera ko iyo umwana w'umuntu yakoze icyaha nta kindi kiba gisigaye atari imbabazi z'Imana igihe aciye bugufi akihana. Iyo twihanye twakira agakiza. Rero uyu munsi turaza kwiga tuganire cyane ku gakiza, hanyuma tuzomenya agakiza icyo ari cyo. Imana ishimwe cyane. Reka tuzingurure Bibiliya zacu dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cyaho cya 3 n'umurongo waho wa 15. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo, nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Amen. Imana ishimwe cyane. Aya n'amajambo y'Imana yariko irivugirayo nyene igihe Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha, bakemerera ijwi rya Satani ko ribahenda, bakanga kumvira ivy'Imana yari yarabagenye, ariko baza kumvira icumwasi Satani cyangwa se icumugwanizi ariko arababwira. Rero Imana turabona ko twarabigishije yuko urubanza rwaciye rucirirwa mwitongo ubwo nyene, aho umugore yahawe ibihano kazovyarababaye, ariko umugabo nawe Imana ikamubwira yuko isi izomumerera imikere, akinjira mu mugambi wo kuba umurimyi kurima, ariko yari yaratunganirijwe ibizomutunga. Muri kamere y'Imana ntiyigeze ishaka ko umwana w'umuntu azoba harushe, ariko ibyaha dukora nibyo bitwinjiza mu butame cyangwa se mu kuruha. Rero ubu turiko turagendera cyane mu ngaruka y'icyaha cyakozwe n'abatwitangiye imbere, aribo ba Adamu na Eva. Umukenyezi wari we wese avyisangamwo, n'umugabo wari we wese avyisangamwo, n'abana bose tuzogenda turabyara bazodukomoka ko natwe bazovyisangamwo. Rero turabona iri jambo Imana yabwiye Satani yari amajambo akomeye cyane, nico turiko turinjiramo kugira ngo tubone inkomoko y'agakiza ukuntu kagiye karaza. Umugambi w'Imana wo gucungura umuntu watanguye kera igihe umwana w'umuntu agikora icyaha. Imana yacitegura uburyo umwana w'umuntu azorokorwa cyangwa se azocungurwa. Rero turabona aya majambo Imana yabwiye iyo nzoka ngo, nzoshira hagati yawe n'uyu mugore inzankane, ngo bazogukomeretsa umutwe, ngo nawe uzobakomeretsa igitsintsiri. Biravuze iki? Hagati y'umwana w'Imana, y'umwana w'umuntu na hagati ya Satani hariho urwanko rudasanzwe. Hagati y'ubwami bw'umwijima no hagati y'ubwami bw'Imana bw'umuco hariho urwanko rudasanzwe Imana yashizeho. Mu yandi majambo,
Imana yarashizeho itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana ba Satani. Imana yagize umugambi wo gucungura umuntu kuva mu itanguriro. Imana ishimwe cyane. Biraba rero nubwo Adamu na Eva batatahura icyo Imana iri kiravuga, ariko Satani wowe yarabona icyo Imana iri kiramubwira. Imana yavuze ko hazoba ukutumvikana hagati y'ubwami bw'umwiza hamwe n'ubwami bw'umuco, kandi yasezeranye ko izozana ukubohoka. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yari yasezeranye ko hazobaho ukubohoka hagati y'umwana w'umuntu yaguye mu cyaha, ariko igihe yemeye agahindukira agasubira mu mugambi w'Imana, agasubira mu nzira z'Imana, agakizwa, hazobaho ukubohoka. Imana yari yarateguye yuko hariho umwana wayo izorungika kugira ngo aze gucungura isi. Imana ishimwe cyane. Yesu yari umugambi w'Imana wo gukiza. Imana ishimwe cyane. Muragomba gutahura Yesu ko ari mu nzira z'umugambi w'Imana. Yesu ariho kubw'integuro y'Imana. Yesu ariho kubw'umugambi w'Imana gucungura. Reka dusome ya majambo dusanga mu gitabo cya Yohana, twumve uko Yohana yabivuze ko. Yohana igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 29 yarabivuze ko cyane. Imana ishimwe cyane. Yohana igice cya mbere n'umurongo waho wa 29, dusome mwumva ya majambo. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati, nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Imana ishimwe cyane. Rero Yohana nawe yari yarabihishuriwe, yari yarabimenye, aravuga ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha. Reka ndakubwira aya majambo, igihe cyose utazemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, utazomwemera nk'umucunguzi w'ubuzima bwawe, utazomwemera nk'umurokozi w'ubuzima bwawe, umenye yuko nubwo uzoba warakoze ibyaha utazigera uharigwa. Hari abandi bafise ukuntu bihana, hari abandi bafise ukuntu babitunganya, hari abiyoga mu maso, hari abagira iki, ariko jewe simvuga kwa ayo majambo kandi sindiko ndabavugaho cyane, ariko ndagomba kubabwira ngo igihe tutemeye amaraso yamenetse ku musaraba, tutemeye ugucungurwa, twacunguwe n'umwami wacu Yesu Kristo, tumenye yuko imbabazi sinzi ukuri kurazisaba, sinzi ahari uri kurarondera imbabazi, ariko jewe ndakubwira ngo imbabazi n'ahandi zihishwe mu maraso ya Yesu Kristo Munyanazareti. Kubera ko ibimazi abana b'abantu batanga Yesu yasanze atakamaro bimaze, yasanze abantu bavyamamwo. Ariko igihe cyose twemeye tukizera amaraso, igihe cyose twemeye tukizera umucunguzi, igihe twese twizeye umusaraba ko hari ikintu cyakoretse, kandi cyakoretse ku musaraba ko cyari kije kurondera ubuzima bw'umunyabyaha. Yesu ntabwo yaje mu isi kubw'abagororotsi, ariko yaje kurondera icyari cyarazimiye, yaje kurondera intama yari yarazimiye, yaje kurondera umwana w'umuntu yari yarahuvye inzira, yaje kurondera umwana w'umuntu yari yaratakaje Imana yari yaramugeze. Yesu kituma kimukura mu bwami bwo mu ijuru, araza mu isi. Bibiliya ivuga ngo yemera kwambara ishusho y'umwana w'umuntu, kuko ntibyashoboka inzira n'imwe yari gucamo kugira ngo acungure umuntu atabanje kwishushanya nawo, atabanje kubona umubabaro umwana w'umuntu ahura nawo mu isi. Ariko Yesu araza yiyambura ishusho y'ubumana, yambara ishusho y'umwana w'umuntu, ngo aza kurondera ubuzima bwanje nawe. Tuzobandanya tuganira kwa kino kiganiro. Reka renda kubwira inshuti mukundwa, sinzi ibyaha urimwo, sinzi inzira uri kurafata, sinzi ibyo uri kurakora, ariko uyu munsi itandukana n'icyaha, wizera amaraso ya Yesu Kristo. Haracariho imbabazi za Kristo, haracariho ubuntu bw'Imana, haracariho umucunguzi. Kristo nta kindi cyamuzanye, yaje kurondera wewe. Ntiwiyumvire yuko ibyaha ukora cyangwa wakoze utobibabarirwa. Tandukana n'ubwo buzimire urimo, va muri izo nzira z'ubusambanyi, va muri izo nzira z'ishari, inzigo, inzankano, va muri iyo nzira yawe urimo. Izere Yesu, izere umwami w'abami, izere umucunguzi, aracari ku ntebe y'imbabazi. Ntiwiyumvire ko ibyo wakoze utobabarirwa, ariko Kristo ariho kubwawe, ariho kubwawewe, ariho kubw'ibyaha byawe, ariho kubw'ubuzima bwawe. Ntabwo Kristo akunda ibyaha, ariko arakunda umunyabyaha kugira ngo arokore ubuzima bwiwe. Imana ibahezagire cyane mwe mukurikirana ikiganiro Irembo Rifunganye. Uyu munsi ku munsi wa gatatu, Imana irushirize kubahezagira cyane kandi no kucumvisha abandi. Imana ibaho umugisha. Ngiye gusengana nawe uri kurakurikirana kino kiganiro.
datanye n'icubahiro ndagushimiye mwizigirwa nshimye urukundo rwawe ndashimye neza yawe nshimye kugira neza Mana yo mwijuru ukuntu waje uva mwijuru wiyambura ishusho y'ubumana wambara ishusho y'umwana w'umuntu kugira ngo ucungure ubuzima bwacu ndasengeye umuntu aciye bugufi nawe nyene ariko aritandukanya n'ikibi yumva yogana mu nzira zawe aho yatakarije mw'izina rya Yesu Kristo umunyenazareti Mana umugarukane ku buntu bwawe amaraso y'abamwuhagire abone gukira mw'izina rya Yesu Kristo umunyenazareti amen. Murakoze cyane bakundwa nshuti mukurikirana ikiganiro Irembo Rifunganye yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude tuzosubira ku munsi w'Imana kubandanya kuganira kw'iri jambo agakiza mw'izina rya Yesu Kristo amen. Shalom 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 amen.